Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Muri wewe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Tuni ingingo z'ingenzi z'amakuru turampora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 21 z'ukwa 11. Muri Afrika y'Epfo hakomeje kuzamuka umubare munini w'abagabo w'abagore nako biga gukoresha imbunda mu rwego rwo kwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iryo hohoterwa riravugwa no mu Burundi, ariko noneho ku bagabo kubabibona nk'ibidasanzwe ababikoraho ubushakashatsi ngo siko bikwiye. Ihohoterwa rikorerwa abakenyezi ni naryo hohoterwa rikorerwa abagabo, gusa abagabo baca bazibigwa n'imico n'imigenzo y'ibihugu. Mu Burundi hari umugano uvuga ko abagabo batemerewe guserura amarira, ari nawe uvuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Aho mu Burundi kandi turajya no ku ihuriro ry'abarundi bazwi nk'abatwa bamaze kumenyekana cyane kubera imbyino z'ibihangano basubiramo. Urabyumva mu kanya. Dufite n'abaza muganga ndetse n'imikino nk'uko bisanzwe buri wa gatanu. Ibi byose n'ibindi ni mu kanya nyuma yuko Prime Ndikumagenge abanza kubagezaho incamake y'andi makuru ingenzi ya BBC. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagabishije yuko ico gihugu gishobora gutakaza kimwe mu bihugu byahora bigishikiye cyane arico Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera umugambi wa President Donald Trump wo kurangiza intambara y'Uburusiya. Mu ijambo yashikirije igihugu yavuze yuko Ukraine ifise amahitamwo agoye cyane, ariko yemeje kuguma ashira imbere inyungu z'igihugu kandi avuga yuko azotanga izindi nzira zosubirira umugambi wa Amerika. Iyo nteguro yashikirijwe Zelensky kuwa kane bivuga yuko irimwe hanini ivyo Uburusiya bushaka nko kubuhebera intara. Zelensky yavuganye n'abategetsi b'Ubudagi, Ubufaransa n'Ubwongereza, bose bakaba bashimitse ku kwitaho inyungu za Buraya n'iza Ukraine. Umushikiranganje wa mbere wa Pologne yagirije Uburusiya ibikorwa by'iterabwoba ry'igihugu nyuma yo kwagiriza ico gihugu guturitsa igice c'inzira ya gari ya moshe muri Pologne ku ndwi iheze. Donald Tusk yavuze ko ivyo bikorwa byo konona byageze ku rugero rwo hejuru cyane. Imbere y'inama nshingamateka yavuze yuko ico gitero cyari kigamije kugerageza gutembagaza itereni kandi ko cyashobora kugwamwo abantu. Pologne yagirije ico gitero abagabo babiri b'abanya-Ukraine. Abategetsi bavuga yuko aba bagabo babikoze ku izina ry'igendereza ry'Uburusiya. Ikoraniro rya ONU kwihindagurika ry'ibihe ririko rirabera muri Brazil rigeze aho abaryitavye batumvikana ku nteguro y'itangazo ryo kurisozera ryateguwe n'abayitunganije, kuko ritashizemwo amasoko ntanganguvu guheba amasoko ntanganguvu ingena amasoko ntanganguvu yogenda arahebwa buke buke. Umugwi w'ibihugu 30 vyabwiye Brazil yuko bidashobora kwemera itangazo ritarimwo integuro yo guheba ibitoro, gaze hamwe n'ibizuku. Ubufaransa bwavuze yuko Uburusiya, Arabia Saudite n'Ubuhindi hamwe n'ibindi bihugu vyinshi bifise ubutunzi buriko baraduga biri mu vyabaye intambamyi zikomeye ku mwumvikano mu kugenda harahebwa ayo masoko ntanganguvu acukurwa mu kuzimu. Uyu wa gatanu niwo wari umunsi wa nyuma w'iryo koraniro, ayabaye imbere yaho menshi akaba yararenze iminsi yari yategekanijwe. Aya makuru mwumva na ya BBC. Abategetsi muri Nigeria bavuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho banyuruje abanyeshure n'abakozi bo kw'ishure rya Katolika ryo mu ntara ya Niger. Bibaye inyuma y'abantu benshi, inyuruzwa y'abantu benshi rigira gatatu mu kiringo kidashika iyinga rimwe. Abantu baharurwa mu mirongo baranyurujwe mu isengero mu ntara ya Kwara kuwa kabiri, mu gihe kuwa mbere naho
hari hanyurujwe abanyeshuri b'abakobwa mu ishure rya leta mu ntara ya Kebbi. Ni inkuru ya Chris Eokor mumva mu ijwi rya Aurore Ishimwe. Igipolisi mu ntara ya Niger cavuze ko ababandi bitwaje ibigwanisho bateye uburaro bw'ishure ry'intango n'igisumbuye rya St Mary Catholic School. Igitigiri nyaco c'abanyeshure banyurujwe ntikiramenyekana, ariko abanyagihugu bavuga ko bashobora kuba bashika abanyeshure n'abakozi 100. Igipolisi cavuze ko igisirikare n'izindi nzego z'umutekano bariko bararonderera mu ishamba rihegereye bizera kubatora. Iki gitero muri Niger ciyongereye ku bimaze igihe biba muri iyi myaka, aho abanyuruza abantu bazwi nk'ababandi batumbera cane cane abanyeshure n'abigisha, abandi bakabasanga mu masengero mu ntara zo hagati n'izo mu buraruko bwa Nigeria. Komite mpuzamakungu y'imiryango itabara imbabare ya Croix Rouge CICR yamenyesheje yuko igiye kugabanya amafaranga yahora ikoresha aveko hafi 5 mu mwaka uza kubera amafaranga y'abayifasha nayo yagabanutse cyane. Abakozi ba misi yose bashika hafi 3,000 bagiye gufutwa mu kazi, ni hafi 15% y'abakozi yari ifise kw'isi yose. Itangazo ry'umukuru wa CICR ryavuze yuko uko by'amafaranga vyifashe bituma iryo shira hamwe rifata ingingo zitoroshe kugira ngo rishobore kubandanya gukora ibikorwa nkoramutima byo gufasha abari mu kaga. Amashira hamwe y'abagira neza ku isi yose ahanzwe n'ibibazo by'amafaranga kuko abahora bayafasha ubu bitayeho cyane ibyo kwivuna abansi. Ubutumwa bwawo ni bwo kucungera amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo buvuga yuko abagwanyi bafatanye isano n'abitirira idini rya Islam bishe abantu nibura 89 mu bitero bitandukanye mu buseruko bw'ico gihugu. Bwavuze yuko ivyo bitero vyakozwe n'abagwanyi ba Allied Democratic Forces mu turere dutandukanye twa Kivu ya ruguru mu ndwi yo gushika kuwa gatatu. Abishwe barimwo abagore n'abana. Mu gitero kimwe bwavuze yuko abateye bahwikiye ivuriro ry'ishengero Katolika bica abantu 17 harimwo abagore bari bagiye kurondera ubufasha bujanye no kwibaruka. Urakoze Prime ndiko magenge yakora ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Afurika y'Epfo, ahakomeje kuzamuka umubare munini w'abagore biga gukoresha imbunda mu rwego rwo kwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Muri iki gihugu abagore bicwa ku mpuzandengo ya 15 buri munsi, izamuka ryo ku rugero rwa 34% uvuye mu mwaka ushize wa 2024. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 abagore muri Afurika y'Epfo bahuye mu myigaragambyo y'icyo bavuga ko guverinoma yananiwe guhangana n'iki kibazo, bagasaba ko hatangazwa amahano ku gihugu. Umunyamakuru wa BBC Nomusa Masego yagiye gusura ahakorerwa imyitozo yo kurasa i Johannesburg. Inkuru ye irimo ibisobanuro bivuga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Murumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Ibi ni byo bamwe mu bagore bo muri Afurika y'Epfo bakora kugira ngo bumve batekanye muri iki gihugu kirangwamo urugero rukabije rw'ibikorwa bihohotera abagore. Ndi mu cyanya cyitorezwamo kumasha i Johannesburg, aho itsinda ry'abagore 9 bari guhabwa imyitozo yo guhamya intego. Muri bo hari Lynette Oxley wo mu ishyirahamwe Girls on Fire. Uko ibintu bimeze muri Afurika y'Epfo, tugomba guhindura imyumvire. Abagore ubwabo bakavuga ko birambiranye. Ntunkorera ibi kandi sinzemera kubinkoraho. Gutunga imbunda muri Afurika y'Epfo byemewe n'amategeko mu rwego rwo kwirinda, ariko ugasabwa kubiherwa uruhushya. Aha abagore batari bake bahitamo kuzitunga mu rwego rwo kwirinda nk'uko Lynette abisobanura. Twitoza kurasa, ariko imyitozo dufata niyo kurasa birimo ubushishozi. Muri rusange ibyo twigisha abagore ni ugusobanukirwa uko ikibazo kimeze, kwitwararika niyo ntambwe ya mbere. Kwitabara ukoresheje imbunda bikaba ikintu cya nyuma wakora. Ibi ni byo Prudence yakoze mu gihe cy'imyaka 3. Avuga ko yagiye kuri polisi nyuma yo gusambanywa ku gahato mu mwaka wa 2022. Kuri we ntabwo ari ukubivuga gusa, ahubwo ni no kugira ngo yumvwe. Ibyaha byaregwaga ukekwaho kumusambanya byarashyinguwe nyuma yaho ibimenyetso bya DNA bizimiriye. Narahakanye, naratatse mvuza induru, ariko guhakana kwanjye ntiyabifashe nk'igisubizo. Kuva icyo gihe ni urugamba rukomeye. Nyuma y'aho ikimenyetso cyo gufatwa ku ngufu gifatiwe, hakurikiyeho n'ikibazo cyo kumenya niba kizagenzurwa. Nyuma baje kukibona.
nyuma nagiye mu iburanisha rimwe ryabereye i Limpopo aho ryasubitswe by'agateganyo kubera ko ibizamini bya DNA bitari byagarutse kandi n'ubu bikaba bitaragaruka. Ntabwo kikiri ikibazo cya polisi gusa, ni ikibazo cy'igihugu cyose. Ubwo rero tubigize ibyacu kubera ko iki ni ikinyejana umuvandimwe wanjye yakuriyemo. Nubwo ari njye wasambanyijwe ku gahato, hari n'abandi bakobwa benshi bakuriye muri iyi miryango. Niki twakora ngo batekane? Abahohotewe bavuga bate ibibazo mu mutekano kugira ngo abo bantu batabwe muri yombi? Kuko ufata ku ngufu ntabikora rimwe, ahora abikora mu gihe yaba adafatiwe ku gihe ngafungwa. Uru ni rwo rugero rw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Afurika y'Epfo. Imiryango irengera uburenganzira bw'abagore isaba leta kurwita akaga ko mu rwego rw'igihugu. Cameron Kasambara ni umuvugizi w'iri tsinda. Abagore 15 baricwa buri munsi. Buri munsi kandi hatangwa 117 by'abasambanyijwe ku gahato, kandi abo ni 5% gusa ndimo nkubwira. Imibare nk'iyi rero ntabwo yakwirengagizwa. Dufite amategeko maze imyaka ndetse n'ingamba z'igihugu zo guhashya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, byose byashyizweho mu mwaka wa 2019. Dufite kandi amahame ahashya ihohoterwa ryo mu ngo, amahame meza ndetse n'amategeko. Ariko ikibura ni ishyirwa mu bikorwa ndetse no gukorera mu mucyo. Ni gute twakwitega ko abantu babiha agaciro? Twagerageje gusaba leta kugira icyo ivuga ku bivugwa muri iyi filime, ariko nta muntu wayo n'umwe wabonetse. Ariko mu bihe byashize leta yavuze ko ifite ubushake bwo guhangana n'imyitwarire mibi iha ijambo rinini abagabo, kandi ko iri gukora ku buryo Afurika y'Epfo iba igihugu aho buri mugore n'umukobwa babaho bisanzuye kandi badafite ubwoba bwo guhohoterwa. Izi ni inzozi abagore bose bashobora kuba bifuza ko zazageraho zikaba impamo. Inkuru ya Nomusamasego mwumvaga mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Tukiri kuri iyi nkuru ifitanye isano niyo mumaze kumva, ariko noneho ku bagabo. Ushobora kuba umaze kumva imvugo nka amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ni umugani wumvikana mu Kinyarwanda n'Ikirundi, ufite igisobanuro cy'ibanze gishingiye mu muco ufata abagabo bagaragaza imbaraga nke ziva ku mbamutima nk'ibigwari. Kuba wahohoterwa n'umugore bigafatwa nk'amahano akwiye guhishwa. Ariko ishyirahamwe Homme Détresse cyangwa abagabo mu gahinda riravuga ko ryiyemeje guhindura iyi myumvire. Riravuga ko ibikorwa by'ihohoterwa bishingiye ku gitsina bikorerwa abagabo bishobora kuba birenze ibiboneka ku mugaragaro. Umuyobozi wa Homme Détresse uvuga ko yatewe imbaraga zo kubishinga bitewe n'ibyamubayeho ku giti cye, asobanura ko mu cyahoze ari intara ya Kayanza honyine kuva muri 2021 abagabo barenga 450 bahohotewe n'abagore bashakanye. Boniface Nduwimana avuga ko abagabo benshi bahitamo kubishyira ku mutima aho kugira ngo banenwe. Navuganye nawe mu kanya gashize ntangira mubaza aho ubushakashatsi babukoreye. Icyegeranyo twagikoreye muri komine ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Twagikoze kubera ko tubona neza ko amabi akorerwa abagabo yabaye umurengera, bituma dukora n'amaperereza kugira ngo tumenye koko aya mabi ishimikiro ryayo, kubera ko hari benshi twakiriye mu biro aho dukorera maze dusanga barakorewe ayo mabi. Aho mu Kayanza by'umwihariko kubera iki ariho mwagiye gukorera ubwo bushakashatsi? No kubera ko mwasanze ariho hibasiwe n'ibyo bikorwa by'ihohoterwa ku bagabo cyangwa hari indi mpamvu? Ni naho ishyirahamwe ryacu ryavukiye rirakorera, kubera ko nanje ariho mvuka, nanje nkaba ndi umwe mu bahuye n'ayo mabi, bintuma gukora ubwo bushakashatsi kugira ngo mbanze mbone koko ko hari abandi benshi, kuko nabona ikibano kiguma gisambuka. Hari nk'umuntu ushobora kumva ko abagabo bakorerwa ihohoterwa n'abo bashakanye bakumva ko ari ibintu bidasanzwe. Wasobanura ku buryo buvunaguye ariko bwumvikana iryo hohoterwa ni irihe abagabo bakorerwa mu Burundi aho ngaho? Mu Burundi cyo kimwe no ku isi yose abantu benshi bashize amaso ku ihohoterwa rikorerwa abakenyezi gusa, ariko ihohoterwa rikorerwa abakenyezi ni naryo hohoterwa rikorerwa abagabo gusa. Abagabo baca bazibigwa n'imico n'imigenzo y'ibihugu. Nk'u Burundi hari umugani uvuga ko abagabo batemerewe guserura amarira, ari nawe uvuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, bigatuma batayaserura.
nayo ubundi ihohoterwa kujyanye n'abakenyezi bahohoterwa niko n'abagabo bahohoterwa. musanga imibare ihagaze gute? Kuva mu 2001 tumaze kwakira abagabo 479 bakorewe amahohoterwa atandukanye. Ihohoterwa riza ku isonga riza ubwa mbere ni ihohoterwa rifatiye ku butunzi. ubwo rifatiye ku butunzi bimeze gute? musobanure gato. Amatungo y'urugo arasesagurwa, akanyuruzwa canke agakoreshwa mu bitajanye n'inyungu z'umuryango n'umwe mu bubakanye. Hari abagore bashora imitungo ugasanga umwimbu bawumariye mu kabare bagenda bakawushora bakaja mu kabare, canke ugasanga abagabo babo ntibazi imishahara y'abagore babo, canke ugasanga na nyamishahara canke na nyabutunzi bafise mu rugo umugore akabwiba akagenda akagura yandi matungo akayanyegeza umugabo. Ni ukuvuga ko ubutunzi bw'urugo buca bwegukira uwo gusa agakumira uwundi. ko hari n'abajya bavuga bati hari n'irindi hohoterwa ahanini riba rishingiye ku mabanga y'abashakanye, naryo mwasanze rikorerwa abagabo cyangwa bimeze gute? Ndagomba ndaguha akarorero. Umugabo arashobora kwipfuza umugore wiwe yakoye babana bagiranye ubukwe bwo kubana, mugabo akamwipfuza ko barangura amabanga yabubatse akamurahira. Ugasanga mbere bamwe bafashe amabanga yabubatse bakayagira urudandazwa. Ugasanga mbere no kugira ngo barangure ayo mabanga umugore afatira ku mubanyi kanaka ngo afise igitenge ciza, ngo nanje kugira ngo nkwemerere ko turangura ayo mabanga butegerezwa kubanza kumpongera nka biriya. none nk'ibyo ngibyo ihohoterwa nzi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko mu Burundi. Abo bagabo babikorerwa cyane cyane muri iri shyirahamwe ryanyu, mujya mubigeza ku nzego z'umutekano, nzego z'ubutegetsi zibabwira iki? Nk'ubu mw'ishyirahamwe dufise imanza 33 turiko turaburana zabo twasanze guhanura bidashoboka. Baravuga bati ko bidashoboka rero tukabahanura tukabajyana no mu zindi nzego zikadufasha guhanura. Baravuga ati twebwe rero ko bidashoboka dukeneye ubutungane bukore hanyuma dutandukane n'aba tugerageza ubundi buzima. Boniface Nduwimana twavuganaga tugejeje ku isaa moya zibura iminota 13 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza akadomo.com. mu kanya turakomeza turasubira mu Burundi ndetse ni Prudence Ngyopfu. Turacyari mu Kayanza ariko ku nkuru y'intambo z'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bibumbiye mu kizwi nka Afrimama. Abaririmo bari bamenyerewe cyane mu mwuga wo kubumba, ubu bavuye kuri iyo myuga bavuga ko bari mu mbyino zabo bigana zimaze kubaha ikindi cyerekezo hanze y'igihugu binyuze ku isakara ry'imbuga nkoranyambaga. Bahagaze gute? Bahageze gute? Patrick Waso yarabasuye aganira nabo adutegurira inkuru ikurikira. Ahani none ahani none ahani. Uwo n'umutwakazi ariko arigana indirimbo ya Yusuf Akbar niyo nkuru azwi kwitazirano rya Kiriku. Turi ku mutumba mu Buga muri zone na commune Kayanza. Kugira uhashike uvuye mu gisagara ca Kayanza ufata urugendo kugira ushike mu kigwati cyabo haraho usiga imodoka ukahagenda nk'iminota 10 n'amaguru. Ugishika ku mutumba wa Mubuga ubona ikigwati c'abatwa, amazu bafise na y'ivyondo ariko asakaje amabati hamwe n'amategura. Ubona ko abana bariko barakina, abakuze nabo bariko barabumba inkono. Umwuga kama w'abatwa basigaye baronka abashitsi baza kuraba umugwi w'abagore b'abatwakazi biyise Afrimama, ugizwe n'abagore 5 bafise imyaka iri hagati ya 18 na 25. Abo ba Afrimama baratamba bagashiraho intambo zabo ku mbuga hwaniro nka TikTok. Barakunda kugira ico bita ama challenge hamwe no gutamba indirimbo zigezweho kuruta izo mu bwoko bw'abatwa. Uwo mugwi umaze hafi amezi 7 ushinzwe.
uwatanguje uwo mugwi w'intambo ku batwakazi bo ku mubuga arashima aho bageze naho yifuza kuharenga. Uwiyera Edi Fredor avuga ko badatamba indirimbo z'abatwa naho bazifise, ariko wowe nabo bagore bashaka kujara n'ibihe kuko nivyo bituma bunguka. Iyi bendi yacu fatanye n'abandi bikorwa nimba abaririmbyi abaki dufata par exemple abaririmbyi badusha mu projet yabo natwe tukabaha product yacu tukabatambira hama projet zabo zikagenda neza hama natwe promotion yacu ikagenda neza ni yabo. Je na mugenzi wanje tadufise mu experience byaratoroheye. Je ndabakuriye bisabe nkora ikintu nova tibasikira renze niyumvire gose gusumba nkora ikintu ciza kuburyo na za partnership abantu banyizera gose nimba ari content ngreye nkamenye yuko choreographic izari nziza gose gusumba. Rachel Mugisha numwe muri bo. Kuva yinjiye muri uwo mugwi ubuzima bwiwe bwarahindutse. Afise imyaka 18 n'umwana umwe. Ubu bangurira igitenge kirimo bitatu. Bica biranezera cyane iyo mipira nyene abandi baharaye nyene yibeyi na jewe mbona banjana bakambara ati caguru rya mupira nyene bikanezera n'umwana wanje ubarambara impuzu zimvye kuva avuka yambara aruko ndinze kumusegera ariko ubu arambara impuzu ndamuguriye mu mahera mba nakoze mu kazi kanje. Esther Manirumva w'imyaka 23 n'abana batatu ngo kubaka izina mu ntambo vyamufasha igihe kinini. Kuri we ngo nakandi kazi abona yokora kuko nibumba ryahora ari mutunga yararihevye. Nahora mbumba mugabo ubu uyi simperuka kuri bumba kubera ubuje Imana yarampezagiye ubu bintu byo kubumba ahubwo Imana yonteza imbere nkabona yuko nohevye iryo bumba burundu nkabona ndamerewe neza. Mbabutora amazi gusa niyoza ncanza gutamba umwuga wanje gusa ntabindi. Mustanteri wa komine Kayanza aratera intege aba bagore b'abatwakazi bo mu Kayanza ukuntu bitahuye. Godefroid Nizigiye arasaba ahubwo ababishoboye kubaha amasoko ngo biteze imbere. Bijya birekana yuko banezerewe bakambara byose ataco babuze. Kera wasanga bitunye bifumbereje kubera barafise amagogo burira amagogo yaraheze mbere uwa munzu z'amabati ntaco tuma rero badatamba umuziki. Bijya ni byiza cyane birerekana yuko abantu bafise ubuzima bwiza. Mu kibano hari abamaze iminsi basaba ko nabo boja muri uwo mugwi ariko ntibirakunda. Muri komine Kayanza y'intara ya Butanyerera, Patrick Wasu. Akoze Patrick Wasu. Reka noneho tujye i Kigali mu mikino na Yves Bucyana. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Kuri ubu Gasogi iri guhura na Kiyovu Sport, umukino uri kubera ku kibuga cy'Amahoro. Police FC ku munsi w'ejo izakina na Gicumbi, naho APR FC ihure na Musanze ku cyumweru. Umukino ukomeye uzahuza Rayon Sport na AS Kigali. Police FC niyo iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 17 ikurikiwe na Rayon Sport ifite amanota 13. Hagati aho kandi CAF yamaze kwemerera amakipe abiri yo muri Sudani kuzakina muri shampiyona y'u Rwanda. Ayo ni Al Hilal na Al Merrikh. Imikino yazo nayo yamaze gupangwa. Al Merrikh ikazatangira gukina kuwa mbere ihura na Kiyovu Sport. Mu Burundi naho shampiyona izakomeza mu mpera z'icyumweru. Umukino ukomeye ku cyumweru nuzahuza Message Ngozi na Flambeau du Centre. Musongati ikazahura na Dynamique, naho Royal Vision ikazakina na Bumamuru. Kugeza ubu ikipe ya Aigle Noir niyo ya mbere n'amanota 28 ikurikiwe na Bumamuru na Flambeau zinganya amanota 25. Umugabane w'Uburayi shampiyona ya English Premier League izakomeza nyuma y'akaruhuko k'imikino mpuzamahanga. Umukino ukomeye uri hagati y'abakeba b'amajyaruguru y'umujyi wa London Preda ni mu gihe Pep Guardiola ari kuvuga ko shampiyona ubu ari bwo igiye gutangira. Abo bakeba badacana uwaka ni Arsenal izakira Tottenham mu kabwibwe ko ku cyumweru kuri Stade Emirates. Ariko The Gunners izaba idafite uruhuri rw'abakinnyi b'ingenzi barimo na myugariro Gabriel Magalhaes wavunikiye mu mukino wa gicuti Brazil yakinnye na Senegal mu mpera z'icyumweru gishize. Cyakora mu mikino 6 amakipe aheruka gucakiraniramo nta numwe umutoza Mikel Arteta aratakaza. Gusa rero uyu urakomezwa nuko Spurs ifite umutoza mushya Thomas Frank ariyo kipe rukumbi muri Premier League itaratsindirwa hanze mu mikino yose imaze gukina muri shampiyona.
Manchester City izerekeza i St James's Park gukina na Newcastle ejo kuwa gatandatu, izi ko intsinzi izayisingiriza Arsenal ku rutonde rw'agateganyo no kuyotsa igitutu mbere y'uko isiganwa ryo guhatanira ikamba ry'igikombe rigera mu mahina. Ishobora kubigeraho kandi igendeye ku mateka yo kuba Newcastle mu nshuro 35 ziheruka muri Premier League abakinnyi b'umutoza Eddie Howe batsinze rimwe gusa. Mbere y'uwo mukino Liverpool iri mu bihe bitameze neza, izaba ishaka kwivurira umukokwe kuri Nottingham Forest ku kibuga cyayo Anfield, ariko Forest yayitsindiye kuri iki kibuga mu mukino w'umwaka ushize. Brighton izakira Brentford, West Ham yisobanura na Bournemouth, mu gihe Crystal Palace izaba ikina na Wolves igihiga intsinzi ya mbere mu mikino 11 imaze gukina. Umunsi wa 12 wa shampiyona uzabimburirwa kuri Stade Turf Moor, Burnley yakira Chelsea ejo saa 6 n'igice ku isaha i London, usozwe na Manchester United izaba isura Everton kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Urakoze cyane Prida. Nsoreze kuri tombora yaraye ibaye yo kwerekana uko amakipe azakina mu mikino y'amajonjora ya nyuma, azahuza amakipe 6 hashakwamo amakipe 2 azasanga ayandi yamaze kubona itike y'igikombe cy'isi hagendewe ku buryo amakipe ahagaze ku rutonde rwa FIFA. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakina umukino wa nyuma n'ikipe izatsinda hagati ya New Caledonia na Jamaica. Indi kipe izakina umukino wa nyuma ni Iraq, yo izahura n'izatsinda hagati ya Suriname na Bolivia. Iyo mikino ikazaba mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino yo mu mihingo yose. Yves Bucyana urakoze kuri iyo mikino. Reka uruhurwe na Yvette Kabatesi mu kiganiro Baza Muganga. Mwiriweho neza. Herpes zoster ni uburwayi bw'uruhu buterwa na virusi y'ibihara ndetse n'iya zona. Umuntu ashobora kwibaza ati ese ubu burwayi bwombi bwaba buhurira he? Ni mu kiganiro n'inzobere mu ndwara z'uruhu, muganga Albin Irakarama mu bitaro La Croix du Sud. Nk'uko mu izina ryayo bivuga, ni indwara ebyiri zifatanye. Iyo ya nyuma herpes simplex ni ugukanguka, cyo twakwita bone reactivation y'ayo mavirus umuntu yari afite mu mubiri mbere. Ugomba kuba waragize icyo kintu bita ibihara byaragaragaye hanze cyangwa ntibigaragare, noneho kubera impamvu zitandukanye twa dusimba twari turi mu mubiri wawe tugakanguka ndetse tukabyara, noneho ukabona kugira iyo ndwara bita ya herpes simplex cyangwa zona cyangwa shingles. Ikagaragazwa no gufata igice kimwe cy'umubiri koko ikurikira icyo bita, ubwo ndabyita nk'udutsi dutuma umuntu abasha kumva kumukozeho arababaye. Utwo dutsi niyo ikurikira, kandi utwo dutsi ntabwo twambuka. Ariyo mpamvu iyo ubonye aho hantu hamwe bishobora gutuma utekereza iyo ndwara twavugaga ya zona. Igatangira ibabaza, hari ukubwira ati ndumva hashyushye, ndumva ameze nk'abari kuntwika, hari utangira mba ashaka gushima, ndetse bikaba byatuma azana n'ibimenyetso by'uburwayi, navuga nko kumva yahinduwe, afite umuriro, nk'aho yavuga ngo arwaye grippe cyangwa malaria. Ishobora kuza ikagaragara uyibona, ishobora kuza ntigaragara, ubwo ndavuga ku ruhu bitasohotse, donc igaragara mu buryo butandukanye. Akaba ari indwara yica, iboneka abantu bose, cyane cyane abantu bakuze, ubwo ndavuga mu myaka za 60 no hejuru, cyangwa abantu bafite ubundi burwayi runaka, cyangwa se abantu bari gufata imiti runaka, cyangwa se abantu batumye ubudahangarwa bugabanuka. Ariyo mpamvu usanga bakunda kuyibona ugatekereza ubwandu bwa HIV sida. Niba nabyumvise rero, indwara itoroshe umuntu akwiye gusuzuma ndetse no kuvura neza. Ni indwara mbi kuko iri buze gufata ibice bitandukanye. Hari aho ifata bikaba bibi, nko mu maso, mu matwi, zona ophthalmique ubwo byafashe mu maso, ariko ishobora no gufata n'ahandi. Iyo yageze n'ahariya mu ibyo bice mu myanya y'ibanga, ho bisaba ko agomba kuba ari wa muganga uyimenyereye. Hari abana bayivukana, hari n'igihe irenga none ikajya no gufata n'ubwonko n'uruti rw'umugongo, donc hahandi byose bitangirira. Hari n'igihe iri buze kujya gufata umwijima n'ibihaha, ifata ibintu bitandukanye byinshi. Hari ukubireba ku ruhande aho wayigize warwaye, nk'abantu bana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, ugasanga byabaye ibisebe byinshi cyane, bikazamo amashyirano, bikazaterana za nkovu zitebera mu mubiri. Ariko tutibagiwe ikindi gikomeye, ni ububabare bukurikira iyo ndwara waranakize, niho bigoranira. Irababaza cyane kuruta ibintu utekereza bibaho n'ibitabaho. Waranakize
hari igihe utangira kubabara mu kwezi kwa mbere mu cyumweru cya mbere ariko hari n'igihe bizana nyuma y'umwaka ugasanga umuntu agiye kuzaba ku miti ubuzima bwe bwose ababara kandi ku ruhu hari n'igihe nta n'icyo ubona ariko ibyo bikava kenshi ndahita umwaku iyo watangiye imiti watinze kubera mubaza muganga niyo dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ushobora kongera kubisanga kuri bbc-gahuza.com twafashijwe na Susan Lennon di Prudence Njumva ejo ni imvune imvano kuwa gatandatu ku cyumweru n'urunana uraharyana weekend nziza